Muri irya minsi Yezu ahamagaye bamwe 12 arabaha ubukuru n'ububasha ku mashetani yose n'ubwo gukiza indwara, hanyuma abarungika kwigisha ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Yongera ati, ntihagire ico mutwara mu nzira, haba inkoni canke isaho, haba umukate canke ifaranga, ntimugire n'imitama ibiri. Inzu yose muzoramuka mwinjiyemwo murayigumemwo, murinde muva aho hantu. Mu bisagara bazobimamwo indaro, murahave mwikunkumure umukungugu waho, mubereke ko bizobasubirako. Baca baragenda rero, bava mu mihana baja mu yindi, bigisha inkuru nziza bongera bakiza bose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana mu gisomwa ca mbere dukura mu gitabo c'imigani, kirimwo impanuro nyinshi zerekeye impande zitari nke z'ubuzima bwacu. Uyu munsi tukabona ingene ijambo ry'Imana riza ritwigisha ingene twotegerezwa kubaha ijambo ry'Imana. Mwumvise ijambo rigira ngo ijambo ry'Imana ryose ntirigira imvange, Imana ibera inkinzo uwiyizigiye wese. Ngo ijambo ry'Imana ntirigira imvange, ijambo rikomeye aho tubona mbere uyu mwanditsi agereranya ijambo ry'Imana ngo ni inzahabu iba yaciye mu ruganda, yuko kandi ijambo ry'Imana ridahinyuka. Ni ukuvuga yuko ijambo ry'Imana ni ijambo ry'agaciro gakomeye rwose, agaciro kari muri ryo, ariko kandi rigaha umuntu kugira agaciro, rigaha umuntu kugira iteka ryose imbere y'Imana no muri ubu buzima. Ijambo ry'Imana kandi ntirigira imvange, ari naho Mukama agira ati, nturivangire wibaza yuko umenga ntiryashitse aho ryategerezwa gushika ngo uryungure, ukumbure mu buryo bwinshi. Burya turashobora gusanga turiko turacumura ku ijambo ry'Imana, gira nti ubwa mbere kudashaka kuryakira uko rimeze muri ryo, ugasanga ndirobanurira utumpimbara, ayandi yose atampimbara nkamera nk'uyigizayo, singombe kuyareka ngo yinjire mu buzima bwanje. Canke kumbure nuko kose tubona isigaye ari impararo uyu munsi, ugasanga amajambo y'Imana tuyasigura dufatiye ku vyo dushaka ko asigura vy'ubuzima bwacu, ntituyareke yonyene, ahubwo ngo asobanure ubuzima bwacu, abucyorore, abugaragazemwo umuco uburimwo n'umwijima ushobora kuburimwo. Mbere bamwe mukabona yuko n'igihe duserutse imbere yanyu tugomba kubasigura amajambo y'Imana, benshi bashaka yuko tubasigurira ibibahimbara, ibibaryohera. Duteremwo inkuru, muryoherwe n'inkuru, hanyuma usanga umenga nta jambo rifashe watahanye. Jya mupatiri ariko arigisha arashiramwo inkuru ziryoshe, wasigaranye iki? Ni igiki kigiye kukugirira akamaro usigaranye mu buzima bwawe, gifise ico cakubwiye, gifise ico giye guhindura canke gukomeza muri wewe? Ugasanga rero ijambo ry'Imana ntitwama turyakira uko ryo nyene riba rishaka gukora muri twebwe, ariko Mukama akagira ati ntirigira imvange, kandi kumenye kuryakira neza riraheza rikamukoramwo ivyiza vyinshi. Imana ikaba inkizo y'uwo wese yizigira ijambo ryayo. Ngo ntiwungure amajambo yayo, kuko yoguhinyuza kuri umubeshi. Amajambo y'Imana dusabana cane cane muri iki gihe kumenya kumva insiguro yayo nziza. Uzosanga amajambo y'Imana turayisigurira kwinshi ku bakunze kuja kuri ayo marezo sosio, ukabona yuko nivyo biguma bituma abantu bacikamwo utudumbidumbi,
kandi umukama ahubwo yashaka kutwegeranya, kuko usanga umenga harimwo n'abagomba kuyakoreramwo business, kuyakoresha kugira ngo barahure imitima y'abantu, babagenze uko bashaka, babakuremwo ivyo bashaka. Ugasanga siko dushaka vy'ukuri gukorera umukama no gukorera ubukiriro bw'abantu. Gusenga kugira ngo abo bose bahawe ubutumwa budasanzwe bwo gushikiriza ijambo ry'Imana abandi, ngo bamane ico cubahiro, ako koba keranda ko gusonera ijambo ry'Imana. Kama mudusabira kugira ngo ndizo kubashikiriza ijambo ry'Imana nk'ibintu twize, nk'ibintu twakwiye mu ishure, ego nivyo, ariko kandi ubwa mbere na mbere nk'ibintu twabanje kumviriza gushasha mu mukama, tukavyakira ubwacu twebwe nyene, tugaheza tukumva yuko ico tuje kubashikiriza ari ikintu dusangiye n'Imana kandi dusangiye namwe umuryango wose w'abakristo. Ijambo ry'Imana rigaca ribandanya rigira riti, ngo mukama ngusavye ibintu bibiri bikomeye, ntubinyime ntarapfa. Ibintu bikunze kubangamira ijambo ry'Imana muri twebwe, ngo nushire kure y'ububeshi no kure y'ijambo ry'ikinyoma. Vya binyoma vyo ngaho hanze uyu munsi usanga dusiguza amajambo yacu, nako ijambo ry'Imana. Gasanga tugomba ko ijambo ry'Imana risigura ibinyoma vyacu, rigaca rita akanovera, rigata inguvu, ku buryo bw'uko uyu munsi hari ahantu uvuze ijambo ry'Imana bagira bati kora ivyo bintu ngaho ujura umweso. Murabona shetani iraza amayeri, yaraje gukorera nyine ku rubuga rw'ivy'Imana kugira ngo ibigwanirizemwo, ibicafuze, ibisukemwo ibintu vyinshi, ku buryo abantu hagera igihe bagira bati ivyo bintu si ivyo kwizigira, ahubwo bituma abayesikoro baronka inzira. Mwarumvise nk'ubu mu Rwanda ingene bariko barugaza amadini, harya n'abagomba gukorera umukama bazogiramwo. Shitani bigize iti ndabaronse kw'intsinzi. Nuko bigenda, isuka gapfunga ikoresheje ikintu mu majambo y'Imana, abantu umwe wese yisigura uko ashaka, abyisigura uko ashaka, abikoresha uko ashaka, ku buryo bw'uko umuntu yibaza ati none ivyo bintu bituma umenga abantu ahubwo bacitse utuzeze, bacitse utuntu tw'utuwerewere, ntibakiyumvira neza, ntibakimenya gutegekanya ubuzima, ntibakimenya gukorera neza ubuzima bwabo. Bimaze iki? Uyu munsi byaratanguye, ukabona yuko ari abantu base usebye ugatangura kuvuga Imana, bagaca bagira bati heba abantu baragarutse, kubera abandi bantu bigeze kubahendesha ibintu by'ijambo ry'Imana, barabesukroka, barabiba, barabatevya ku nzira z'ubuzima bwabo, baraja kubasukamwo umwizero utari wo. Hageze igihe bamara kubatoza kw'ibintu, kazomva ageze mu Buganda, yagiye muri Canada, kandi ashitse hariya agaca agomba kurya amadolari y'amakanadien mu kwegeranya abandi barundi bari hariya, kagomba guca funda ministera. Ugasanga ni ibintu biriko biratuma ejo hirya ejo bandanije gutya, hatabonetse abandi bahagarara neza mu ijambo ry'Imana, bagashingira intahe z'ijambo ry'Imana. Uzohava usanga mu bazokurikira hazokurikira ukutemera, abantu bakagira bati ibintu vy'Imana dukurireho, ubu tugiye kubaka isi yacu n'ubuzima bwacu uko twumva tubishaka. Ivy'Imana vyaratudesevye, twasanze ataco bitumariye. Ibinyoma vyo ngaho hanze rero bisigaye vyinjira no mu majambo y'Imana, vyinjira mu basenga, vyinjira mu bantu mbere bahambaye, natwe gapatiri bikinjira, abihaye Imana bikinjira, bigatera bititura ijambo ry'Imana n'ivyamwa vyaryo muri twebwe. Ugasanga ntirishobora kwizigirwa kuko ritagaragara nk'uko ari rizima, ngo rigaragare mu muntu muzima. Mwumvise ingene Yesu aribungikana abigishwa akagira ati genda muri ryo mubandanye mukiza, mwirukane n'amashetani. Ariko nubwo vyomera gutyo,
ugasanga mbere n'abo bandi bose borihagarariye neza bakaritanga neza batsitaye, baguye, ntibakirihagarariye neza, muri ryo umenye kuryakira riramuha guhagarara neza. Ikindi cya kabiri twazirikana ni ikinyene yagize ati ngo mbaye ngo ntumugoro kandi ntume n'ubutunzi, nungaburire riho ivyo kurya dukwiranye. Aha murumva hava ca gisezo ca dawa twese, uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Ni bimwe twigera kuzirikana mu minsi iri imbere. N'ubundi ibinyoma byo ngaho hanze bikwereka yuko uyu munsi ushobora gukoresha ijambo ry'Imana ugakora ibitangaza, ucakira imihezagiro yoroshe. Pastori naka uje gusenga iwacu, umugore uzoca umuronka, umugabo uzoca umuronka, amafaranga azokwisuka, ikoni izokuzura, uji iwacu ijuru uzotangura kuriba mukiri ngaha kw'isi. Cyo gituma muri ayo madini mashasha nta bantu bakuze bamaze kumenya kwiyumvira neza, usanga bakiri bato bagishushe, bashaka ibintu byoroshe rigomba kugutungisha mu kanya gatonya, kandi ryaravuze riti uzojya ibyo biriya akuye. Uyu Yesu uzojya ibyo biriya akuye, ntaguha nk'uko umenga ni nagomba mvuga imvugo igoye rwose, ni nk'ibibaju bagaburira ngaho. Oya, nibwo avuga ikindi kintu nkava mugira muti ndabatutse cyane ndatukanye, ariko agashima uwo basangira urugendo rwiza rwo kumenya kwibeshaho mu bwiza no mu bubasha bw'ijambo ry'Imana, kandi Imana imwereka iti urafise agaciro, urafise utegerezwa gukora. Senga nk'uko by'ukuri atayindi Imana iriho ko ari jewe usenga, ariko kora nk'uko atawundi ashobora kugusubirira. Ndakubona, nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Sinzokorora ibintu bikorotse biva ku gicu, nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe, uheze uronke ibigukwiye nk'umwana w'Imana. Aha ni hamwe twazirikana mu minsi iheze, aho hanze abo banyamadini bazanye irindi jambo ry'Imana uko eklezia itari dusigurira, bakaza bababwira bati amatungo mwese muzogira ibikwegana, mwese ni sawa, cakira umuhezagiro, genda ucakira inzu hari ikiriri. Sinzi umuntu amaze imisi avyigisha. Gasanga abantu bariko baraduhindura utuzeze. Ugasanga abantu bariko barasubira mu bujuju. Ahubwo Umukama akagira ati zohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Ijambo ry'Imana rikatugira ahubwo abantu bugurukiye gutera imbere mu mpande zose z'ubuzima bwacu. Tugire Kristo. Nkuko twabizirikanye mu minsi iheze, tubizirikane neza kandi. Si ukuvuga yuko ijambo ry'Imana ko nubwo rishaka kuduteza imbere rizotugira abatunzi twese bajejeta amayero n'amadolari. Ivyo muvyikuremo. Hari abantu uyu munsi batwirirwa ko sengera nanje ndashaka kumera nka naka wa mutunzi, abandi bavuga ngo basigaye baririmbwa no mu ndirimbo ngo nabatunzi ngo tumenyane, aba bosi tumenyane. Kabona abantu nivyo biriko biradushiramo umunoho. Abantu bakaja mu mugambwe atari uko bafise ikivuzo cyo gukorera igihugu, bashaka kwikorera bagende kurimbwa mu bandi babosi. Abantu bagashinga amadini atari uko bashaka ubukiro bw'abantu, bashaka kubacako kugira ngo barimbwe mu bandi babosi, kandi bace bagenda guhayira abantu bati n'imigisha n'imihezagiro. Gacumenga umuntu atashitse muri ivyo, umenga ntasenga Imana nk'abandi, umenga wasenga nabi, kamenga Imana ntiyamuhezagiye. Ugasanga abantu bararushe n'umunoho w'ubuzima, ntibariko barakorera ubuzima, bakira ubuzima, buzuye umunoho. Niho hava zanzankano, ugasanga zashitse no mu bantu b'Imana bagahanishano kubera ishari dusukamwo
n'abantu baguma basuka mu bwenge bwacu no mu gushaka kwacu amajambo y'Imana kutariko, atwereka yuko twese tuzotunga tugira ibikwegana na bya bitoro bibuzi bikamyo bizana tuze tubifise twese tuze turazana ibitoro. Ugasanga nibwo bubeshi buri mu bajene bakabumvisha yuko mwese muzo oya, twese umukama arashaka ko dutera imbere, ko tuva mu bujuju bw'ubwenge n'ubw'umutima. Twese umukama arashaka ko dutera imbere, umwe wese akumva yuko uko iminsi y'ubuzima bwiwe yiterera ariko agenda arubaka ikintu ciza kiva mu bwiza bumwe kiduga mu bundi. Mugabo ubwiza bwose ntibuvuga kujejeta amafaranga mahero kugira mwavuze ejo bundi umutumwa Yakobo atubwira ati ngo murasenga ntimuhabwa kuko musenga mu munoho, usonga mwishari kuko mugomba gusa kwironkera ibyo kumererwa neza. Ntimushaka ko mwotera imbere ngo muteze imbere ubuzima bwanyu, mushaka mubona ryaterambere muri bya bindi gusa by'amayero n'amadolari kugira kwirirwa hariya umerewe neza. Mugabo ntiwumve yuko ahubwo wokumva ko utunze kuko utungishije mugenzi wawe, kuko wafashe ijundi ukamukura mu bujuju, kuko wafashe ijundi ukamuteza imbere mu vyiyumviro bishobora kumufasha gukorera ubuzima bwiwe neza. Aho ugasanga ni uguma wikorera, ni uguma wirundako. Dusaba mukama adukiza ubwo bubeshi buraho hanze buheza ugasanga buriko buramanipira ijambo ry'Imana ko bukoresha ijambo ry'Imana kutariko, ugasanga buguma budusukamwe umunoho. Ahubwo ijambo ry'Imana turyakire mu kuri kwaryo, turikunde riduhindure, riduteze imbere mu mpande z'ubuzima, mu kuzitaka koko imico n'imigenzo y'abantu bumva neza ko bariko barubaka ubuzima bwabo bari kumwe n'Imana ibashakira ubuhigwe, kandi ubuhigwe bw'ukuri bushingiye mu kuba abantu basangira, bagasangira inkuru nziza y'umukama yuko twese umukama ashaka kutujabutsa heza. Amen.